Ibihugu vyose hamwe biri muri iyo nama ni 196 bikaba bigiye kugerageza kumvikana ingene vyogabanya ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe naho ibihugu vyose bitagira ingaruka zimwe canke kumwe. Kuri uyu wa mbere, umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yashikirije ijambo aho yagabishije ko abanyagihugu bo kw'isi yose bakwiye kubona ko bategerezwa kugabanya ibihungabanya isi, ahandi ho abayibako bose bashobora guhitanwa n'izo ngaruka. Ivyo akaba yabivuze afatiye ku bimenyetso vyerekana ko hamwe isi ishuha, ahandi naho hakaba impanuka z'imyuzurira, vyose biturutse kw'ihindagurika ry'ibihe. Bamwe mu bahinga bakaba bizera ko iyo nama izotuma umugabane wa Afrika utezurirwa kuko uri mu migabane ibangamiwe n'izo ngaruka. Ibihugu vy'uwo mugabane bikaba bidahengeshanya gusaba ko vyoronswa indishi y'akababaro vyohabwa n'ibihugu vya rutura, ari navyo vyonona ikirere. Ariko rero no mu mwaka uheze ivyo bihugu bikaba vyarahakanye ko bidashobora gutanga ayo mafaranga, ahubwo hoshigwa imbere ibiganiro bakumvikana ingene boza baratanga inshumbusho ku vyoba bitumwe n'iryo hindagurika ry'ibihe. Iyo nama yuguruwe kuri uyu w'Imana ikaba izomara indwi zibiri, ikazosozerwa kuwa 18 Munyonyo 2022.